aha ndiko ndabona canke ndiko ndarota harahabomoye Ega vya bintu biriseye none dodo ndamukura ya harahindutse barahabomaguye Mushinga Nisawa Mzene urondera abo ngahe Sha aha ninamuye ndavuga ati eba ndatiza nakarato ngo nje kuraba dodo Beba abo bayimutse cyane dodo barimutse ya bimukiye he cyane aho nomenya naho umenya kandi mbona nawe uva ngaho umenya nyine aho baba oya ha nari mvuye mu bintu by'iwanje aho usanga ari iwawe ko abana musigaye mutunga birashoboka ni iwawa birashoboka none ko musigaye mutunga mukiri bato birashoboka iyo umuntu ari mu gakino k'ubuzima ategerezwa gutera imbere agakino k'ubuzima yes hari umukino w'agakino k'ubuzima ega karababaye wifuza yuko nawe ushobora kuja mu gakino k'ubuzima kubera nawe utera imbere eshweda ivyo bikino by'ubuzima nje nafise uwo mwanya ko njewe nirira uduharaga nkiryamira umukino mfise no gufyondagura udukobwa natumudifyenda twataka nyene ibyo kuvuga ati nkinire ubukino bw'ubuzima oya uzo bw'uhanjije burampagije ndosa ko niba ko niyibira nje ataburofa na niyo mpamvu uzofura umukene no bivuga nkandi abivuga nkandi cyangwa uri gikubwira ukusha nawe utamwe kumvuruga ya Jendi Criton uri Criton umutunzi basanzwe bazi wewe uri umutunzi yes twatanguye neza gusa mu kanya mpava ndanagutukana nagukubite agakino k'ubuzima ni kukurankangisha n'amakriton n'amaki we nakubyo ndangira dodo yabe bimukiye wase kumbwira ukurazana ibintu biva nibiza so ribaza naco no gufasha kiretse gusaba nakubwiye ko baramaze kwimuka araheze imisi myinshi hama ikino no kubwira zamakuru yuko bahagwaye araremvye kabisa uramuzi nuriho kumenya gute kana ari umugenzi kandi umugenzi turakorana karimwo kwe aho rero bible frondera kwa araremvye gusa ivyo sinabikubagije nabikubwiye kubera inzi yuko ari umubofre wawe oya kajya gahungu kwanza nje nidunahuza nimba kagwaye gashaka kubona apfa ariko kuba umuzi ukabuzi na bofre bisobana ko nanje unzi nje unziye he none noreko kumenya gute kandi wamenye we nakubwiye ati winje mu mugakino k'ubuzima murira ko ibyo bijya tegerezwa kumenya icyo aricyo cyose kigenda nka kwisi aho rero nje uranzi rero neza cyane nitwa nde twafamba urakoze ku manuro umpaye reka ndamwihoze ariko hari umukobwa agombaze akokobwa ndagakunda cyane gose rero umwanya ari wo wose arashobora kuza ngaha ndakeka yo bari waje Be, karibu. Mutama. Uyu ni wa mukobwa yitwa Sandra. Akanamuzanira amazi yo kunywa.
Sandra. Sandra. Oroha Sandra. Kana gafise ubushuhe. Sandra. Clinton nanguba afise. Ibi byose ubona afise. Ni nguvu ziwanje nje nazimuha. Yibiraho Sandra. Umugongo wanje urarushe. Sandra ndagutwara ahantu. Ndaguha inzu. Ndaguha imodoka. Sandra. Écoute-moi. Écoute-moi. Sandra, ndaguha umuduga Sandra. Be. Karibu kutuze twize. Wow. Clinton. Reka ndabasige. Tunayaga n'umushitsi wawe. Ngeze ko turayaga. Tuzemariye. Bebe. Sa. Karibu ku mazi meza. Yes, thank you. Penda kubaza. Uyu ni papa wawe canke ni bosi wawe? Uyu. Ni mutama wanje. Be. Mbo umuryango wanyu uko mumeze? Ntabyo mbona vraiment. Ntabyo mbona. Sandra. No. Umuryango wacu umeze gute? Ko ari uyu mutama nkunda. Kandi nimba yaguteye ubwoba ntibikugume mu I mutima. don't believe. Mutama wawe. Yes. Sishobora kuvyemera. Ushobora kubyemera gute? No. Yakoze iki Sandra? Aranduhije. Sandra yagukoreye iki? Shit. Sorry. Let me go. Sorry, Sandra. Nije nakuzanye nga rero nimba yagucitaje umutama sorry mbabarira jewe. Ariko please ndasabye dusubire mu rukundo Sandra. You know ndagukunda. Bebe, sorry. Me mukizu nkunda ndatekereza kujya mu mezi nziza. Ko jewe wa. Yes. You know I love you, Bebe. I know. Yes. Bebe. Turashobora kuyagira muri shambra ariko. So. Bebe ariko uri mwiza sana. You're beautiful. Thanks. Yes. So sweet. I'm so happy. Ndagukunze ko numva ngaho bwamatashe. Yes. So tujye muri shambra. Yes. Algo yine. Nabonye umuhandsome twinjiye ahantu hari intebe nziza ariko sinahura iyi nzu ni gwawe cyangwa uri umukozi sinahura bro ikirago Nasuzugura aho njyama. uryama nga ufise intebe zisa kurya iyi niyo mattress yawe Sandra,
ibiyago byose twavuganye twicaje muri salo byari byiza, ariko nakujanye nga muri chambre yiwanje, muri ubu bwami bw'iwanje, tuyage twisanzure duhuze n'ivyumviro, kuko nakuzanye nga ndagukunda, kuko urabona yuko uri mwiza, nkuko nakubwiye je ni romantic boy batazira Clinton. Rero ndakuzanye nga ahantu hiwanje hameze uko, siko gusuzugura, n'urukundo. Romantic boy, icyamana kumeze nko. Yes. Kukirako? Yes. Sandra. So, ntushobore kwiparatura kuri amaze kubona aho je njyama. Ikintu kimwe gusa nakubwira, kwinjira byo biroroshe, ariko gusohoka muri iki cyumba biragoye cyane Sandra. Nufite amaguru ndagenda neza kandi ntufata, kuko Jenny muhiri wacu biratwa sinjyama kukirako. Sandra, niwe mera kwicara mu bwami bw'iwanje urasohoka amahoro koko, ariko ni wanka biraza gukomerana cyane. Gusa cyo no gusaba karibu. Ahubwo prema ndumiwe hano sinamutana nabi, hano hajya mu muhungu cyo nkajya mu inkoko sinawe yo prema. Mana we bantu barazindukana imikoshiko kwere. Mama we, bari agakobwa shavume kari karyoshe. Ujya mutama ni bari babuji ni mbarende yayaturiye n'ibintu kabisa. Baba telefone shefu waga. Muvandusha ariko. Wahi. Gute shefu, meze neza. Makuru neza. Nikwereke abantu mama imyanjanjwako. Nagize iki se ko bango meze neza? Igikorwa uvuye gukora ntaco warengejeko. Amategeko y'agakino k'ubuzima urayazi, kandi umuntu wese akosheje ategerezwa kubihanirwa. Kiryo warengejeko utegerezwa kumenya yuko hari abagukuriye, kandi hari n'amategeko utegerezwa kubahiriza. Agakino k'ubuzima ntikagengwa nuko mwebwe muvyishakiye. uri hehe?
umugani mu kirundi ngo amosozi y'umugabo atemba aja mu nda. Alivera iki gihugu bakivuga ko ari gito, ariko maze kukurondera henshi nakubuze. Niho nemeye koko yuko igihugu kiba kinini mu gihe uri mu vyago. Sifise uwo nabibwira abingemurira, simbona uwo yokimura ibibazo mfise. Alivera, mama wawe asigaye akumbaza ngabura ico nomwishura. Mbega y'amajambo y'Imana twahora dusangira ari hehe? Sigaye nararunekaye. Urugamba namaze gutangura, sizorohewe na gato, kuko n'Imana yo mw'ijuru irabona yuko ndiko ndakora ikintu ciza cyo gufasha. Sidosubira inyuma. Alvera naramaze kwemeza yuko ahaduga habanuka zokora icyo nshoboye kugira tukugaruka. Nukuri mwene wacu je sindavyumva sindanabitahura. Umugabo wanje yanse ko ndamutwara kwa muganga, yanse ko ndamutwara bamusengera, yanse ko ndamutwara basi mu bapfumu basi, kuko jewe raba yampereye ko aguma ajugumira. None shaka dukora iki? Je nukuri biko biransiga, simbona ico mfata, simbona ico ndeka, ari ikintu adawifuro cyangwa kadawa amaraso. Sinzi ibintu byamufashe n'ukuri. None byatanguye kuva ryari? Kuva hirya y'ejo sha. None ubona twokora ikibazo ubona gikenewe kubera bihe. Je kubera mbona uburyo bungoye uraba basi ukangurana n'amaherana makeya. Ndabico nkora mpamagare famba ndabico nokora kuko jewe aha sinzi n'umutwe wamenetse.
gusa ariko burya jya udusa yawe gusa burya nanjye ndafise ingorane mu rugo iwanje mpfa kubona ingorane nyine ubona kubera igihe umugabo wanje ndamubuze burya nguma niruka burya naragiye ku gipolisi ndumve yuko ndangira umugabo wanje barambwira ati ngo bazomenya ishu gusa rero na ikintu kimwe wari uvuze ngo by'abapasiteri ugomba gutwara umugabo mu bapasiteri burya hari umugabo naje mu pasiteri twigeze guhura uwo pasiteri ndamubwira ibibazo ufise gusa ari mu Imana n'ukuri arasenguye umuntu kuko yaramanuriye n'ibintu by'iwanje atarazi arambwira ibintu byo mu rugo iwanje atarazi sibyo gusa ikintu kimwe cyanangaje nuko umunsi umwe yigeze kuza muhira hewe ibintu yasabye narumiwe gusa ikintu kimwe cyanangaje masite nuko inyuma yo ngaho rero uwo pasiteri yaraje muhira tuca turavana amaze kugenda haciye nk'iminota 2 gusa haza pasiteri nyine acaragaruka sibyo ubundi mukozi w'Imana canke uyo wundi nyene yarenga haje urya nyene sibyo acaza yitangaza acaza ambwira ngo bite ndatangara burya n'uwo ndacagira amakenga nico gituma rero nuwiruke cyane ahubwo banze ugenda bukebuke rero n'umuhungu twahuye ryari umuhungu umanure nkuko tuba tuvukana none shabwira canke ndakurongorwa canke ngaguma nemera bandi abungu dukundana kandi umugabo wanje naramenya yuko yoba yarapfuye cyangwa kiriho shamwene wanje nukuri ntiwirukange mu by'abahungu canke ugende nabyo kandi nge numerewe ntituramenya umugabo wawe yoba ari haracari kare reka twihangane je nanje urabona amakuba nico gituma nanje byatumye nekereza ahubwo kandaye mpamagare kafamba ndabicokoza kumfasha n'ahari akagabo aha ndiko ndabona canke ndiko ndarota harahabomoye reka vya bintu biriseye none dodo ndamukura ya harahindutse barahabomaguye mushinga ni sawa Mzene urondera abo ngahe sha aha ninamuye ndavuga ati eba ndatiza nakarato ngo nje kuraba dodo beba aho yimutse cyane dodo barimutse ya bimukiye he cyane aho nomenya naho umenya kandi mbona nawe uva ngaho umenya ni naho baba oya ha nari mvuye mu bintu by'iwanje aho usanga ari iwawe ko abana musigaye mutunga birashoboka ni wawa birashoboka none ko musigaye mutunga mukiri bato birashoboka iyo umuntu ari mu gakino k'ubuzima ategerezwa gutera imbere agakino k'ubuzima yes hari umukino witwa agakino k'ubuzima rega karababaye ko wifuza yuko nawe ushobora kuja mu gakino k'ubuzima kubera nawe utera imbere eshweda ivyo bikino by'ubuzima nje nafise uwo mwanya ko jewe niriruduharaga nkiryamira umukino mfise no gufyondagura udukobwa natumudifyenda twataka nyene ibyo kuvuga ati nkinire ubukino bw'ubuzima oyahuze bw'uhanje je burampagije ndosa ko niba ko niyibira nje ataburofa na niyo mpamvu uzofura umukene none ubivuga nkandi abivuga nkandi cyangwa uri gikumbira ukusha nawe utamwe kumvuruga kya Jendi Criton uri Criton umutunzi basanzwe bazi wewe uri umutunzi yes twatanguye neza gusa mu kanya mpava ndanagutukana nagukubite agakino k'ubuzima ni kukurankangisha n'amakritoni n'amaki we nakubye undangira dodo yabe bimukiye wase kumbwira ukurazana ibintu biba nibiza so ribaza naco no gufasha kiritse gusaba nakubwiye ko baramaze kwimuka araheze imisi myinshi hama ikintu no kubwira amakuru yuko bahagwaye araremvye kabisa uramuzi nuriho kumenya gute kana ari umugenzi kandi umugenzi turakorana karimwo kwe aho rero Bible friend aragwa araremvye gusa ivyo sinabikubajije
nabikubwiye kubera inzi yuko ari umubofre wawe. Oya kajya gahungu kwanza njye nidunahuze. Nimba kagwaye gashaka kubona apfa. Ariko kuba umuzi ukabuzi na bofre bisobana ko nanje unzi. Je unziye he? None noreko kumenya gute. Kandi wamenye we nakubwiye ati winje mu mugakino k'ubuzima. Murira ko ibyo bijambo. Tegerezwa kumenya icyo ari cyo cyose kigenda nka kwisi. Aho rero nje uranzi rero. Eza cyane. Nitwa nde? Twafamba. Ndabona byari ngorane. Nanje ahubwo reka ngende nce ndakurungikira amafaranga. N'umumengo arafise n'umuri. Aha nuko nyene mwene wacu ni ngorane. Ndabona ararembye ahubwo reka ngende nce ndakurungikira amafaranga. Sore mukoze mukiye. Urakoze. Naho batita. Mu gatondo wanse kurya kandi wasuye gusha. Kagabo asha ahubwo uranzi. Aravuga. Uri mu biki we? None ushakira iki? Umbizo ndakubwire ndawukeneye muhira ubunyene. Je sinoza ngakura kagabo k'uburofa. Umbizo ndakubwire. Ingo ndakwereka icyo mfasha urazi ko nifitiye ingorane nawe ureke kunsiresa mu mutwe. Kwanza sinumvize ngo kagabo kawe karagwaye. Aragwaye nyene ni nayo mpamvu ndagukeneye unyaruke muhiri wanje. Sawa ndaje bana ndaje. Yes. Ubona nakubeshe. Amakuru naguhaye. Yaratomowe. Cyo bagucunge. Ariko ndabona yuko winje mu gakino k'ubuzima. Urashobora gutera imbere ukaba neza cyane gose paraporo nkuko. Ngarageje kubona umengo uri umuvayo. Ariko ukeneye kwinjira uzonondera jewe ndiba kwitwa. Ubwo ufise ibisuko mu mutwe nje ndumuvayo. Salut vous tous, je réponds mon nom comme Wamenda Idi aka Xray. Je suis né au Burundi et j'ai une nationalité burundaise. À part de ça, je suis vidéographe, cinéma. My country, baby. Music video. Ambia wa koloni saimenea. Ambia wa koloni saimenea. Kuwa kwisi. Kuwa kwisi. Kuwa kwisi. Événements, etc. Je termine à demander l'aide pour ceux qui veulent me supporter en augmentant ma connaissance productive. En plus, les outils qu'on utilise, ils ne sont pas suffisants. Pour plus comprendre ma carrière, pourriez-vous visiter dans ces plusieurs types? La link est en bas. Merci. Mon père me disait toujours. Tazama Pandrasi, tazama. Ngoja. Tafute fresh. Yes. Ani telefoni zirachakura cyane. Kuko turakora tournage iragoye sana. Tournage iragoye kabisa. Izi zose zamiretse amatrase. Amatrase. Ariko nta izo se ni inyungu za filme. Musanzwe urabona telefone gutya nabonye nariko ndayugurura yanse kwaka inayo urabona no yazanye trace. Kubera iki tournage vraiment mba ikorotse hasi ntitujaringa kuko turazi yuko ugize subscribe kagira share byose bigenda neza tuzoronka izindi nimwe turabakeneye
mukurikirana zaidi yes hanyuma ntagari ngaho mugisha makuru wa vipi baba ko bien wewe tuko mu tournage tuko tunafanya